Imyaka ibihumbi n'ibihumbi iheze mbere yuko habaho Burundi, mbere yuko habaho Afurika, eka mbere yuko habaho umuntu umwe ku isi yari itandukanye n'iyo tubona. Ariko ikibazo ni iki, iyo si yaho hambere itandukanye gute n'iyo tuba ku munsi? Bana natwe ukore subscribe live story urasobanukirwa buri kimwe. Turabire hamwe uko isi yabayeho, uko Afurika yabayeho, uko Burundi bwabayeho, eka nuko abantu bambere bashitse ku isi bagashika no gataka kuvuga. Imyaka irenga miliyari 4.5 iraheze habayeho urukurikirane rw'ibintu bikomeye cyane mu kirere. Mu mukungugu mwinshi, amabuye n'ibindi bice byazunguruka mu kirere haje kurema umubumbe twita isi. Mu ntango isi ntiyari nziza cyane nk'uko tuyibona ubu. Isi wari umuriro gusa, imisozi yaraturika, ibikoko ntibyari bwabeho, amazi nta yahaba, kandi nta buzima bwari buhari nk'uko biri ubu. Imyaka myinshi cyane yaraciye, buhoro istangura gukonja, imvura nyinshi iragwa cyane, imyaka amamiliyoni menshi, maze amazi atangura kwegerana, arema inyanja n'ibiyaga. Ubuzima bwa mbere bwatanguye mu mazi, ibinyabuzima bito bito cyane bitangura kuboneka. Haciye imyaka amamiliyoni menshi, ubuzima burakura, birahindagurika, haza ibiterwa n'ibikoko bitandukanye ku isi. Amazi amaze kubira ku isi, hakaba inyanja n'imisozi n'ibiyaya. Hari ikindi kintu gikomeye cyariko kiraba, umugabane wa Afurika wariko uravuka. Agataka k'u Burundi, hari igihugu cy'u Burundi haje kuboneka gute ku mugabane wa Afurika? Mbo umugabane wa Afurika wabonetse gute ku isi? Nicyo gihe imigabane yari kwiye gutandukanya cyane, yari bigoye kumenya iyi ni Afurika, iyi ni Europe, ubu ni Buraya, eka n'ibindi. Kera imigabane y'isi ntiyari itandukanye nk'uko tuyizi uno munsi, yari yegeranye nk'igice kimwe kinini. Ariko uko imyaka yagiye irahera, ubutaka bwaratandukana, imigabane itangura kwitandukanya ubwayo. Muri ayo mahinduka niyo nyene Afurika yavukiye, ivukana n'agataka k'u Burundi. Afurika ni umwe mu migabane ya kera cyane ku isi. Imisozi yayo, ibiyaga byayo, eka n'ibiyaga byagiye biremwa buhoro buhoro nyuma y'imyaka amamiliyoni n'amamiliyoni. Mu burasirazuba bwa Afurika ubutaka bwaciye butandukana ahantu hanini cyane, niho havutse akarere kazwi uno munsi nka Great Rift Valley. Ako karere ka Great Rift Valley hari hafi cyane y'u Burundi, niho hagiye kurema ibiyaga bikomakomeye ku isi. Ibiyaga nka Tanganyika, Kivu, eka na Victoria. Kandi muri ako karere nyene nyuma y'imyaka myinshi cyane igihugu cy'u Burundi cyari kiteze kuzovukira. Icyo gihe byose byaba mu bihugu 54 bigize Afurika, nta na kimwe cyariho. Uburundi nabwo ntibwariho, nta bwami bwariho, nta bantu bariho. Isi yari kwitegurira ikintu gikomeye cyane, kwakira ikiremwa kizohindura amateka yayo yose. Umuntu wa mbere yabonetse gute ku isi? Hari kuwuhe mugabane? Yari irabura, yari umuzungu? Ngo twese twavuye kuri Adamu na Eva, none Adamu na Eva barabirabure n'abazungu. Nimba barabazungu, abirabure babonetse gute? Nimba barabirabure, abazungu bo babonetse gute? Ibi byose nitwe tugiye kureba mu gice gikurikira, uko abantu ba mbere babayeho muri Afurika, nk'uko urugendo rwabo rwabashikanye gateka k'u Burundi. Iyi ni intango y'inkuru yacu. Ukora subscribe cyangwa isabone, ukabana no kwigiza ku iherezo cyane y'umuntu yavuye. Uburundi bwo bwabonetse gute kugeza aho ugeze uyu munsi? Life story, inkuru, ubuzima n'amateka.